Turi n'iteka ryo kongera kubana namwe mwa kino kiganiro c'insiguro y'amazina. Uyu munsi rero twagarutse n'ikiganiro kigira 9 c'insiguro y'amazina nk'uko benshi batwandikiye muri commentaire zacu badusaba insiguro y'amazina yabo. Ariko nshuti zanje nongeye kubasaba ko mwoza muraja kuri YouTube yacu mukora sabone bikunde natwe mushobore kuba muduteza imbere. Uyu munsi rero nkuko batwandikiye izina rya mbere ni Regine canke Regina bivana n'uburyo wewe urivuga. Izina Regina rifise inkomoko mu kidagi mw'ijambo reger. Reger mu gifaransa risigura gouverner canke diriger. Mu kirundi rikaba risigura kuyobora. Iryo zina ni rimwe mu mazina yamenyekanye ku ntumwa akaba n'umweranda mu bajesuite yitwa Jean-François Regis. Ni naho tubavuga yuko izina Regina ryoba ryarakomotse. Izina rigira kabiri ni izina Aline. Izina Aline risigura rivuye mu ijambo ry'ikidage Adal hamwe na Lick. Adal mu gifaransa risigura noble, mu kirundi umwubahwa. Umwubahwa cyangwa se umuntu w'icubahiro. Hamwe na Lick. Lick risigura du. Du mu kirundi ni umuntu yoroshe. Mu ijambo rimwe Aline risigura umwubahwa yoroshe cyangwa se umunyacubahiro yoroshe. Barine baboneka nk'abantu b'igitinyiro kandi bava mu miryango ikomeye bivanye n'uburyo usanga ari umuntu afise wakantu ho gutinyika, ariko bakaba ari n'abantu biyoroheye mu buzima bwabo bwa misi yose. Ntibarangwa no kugara, haba n'intete. Izina rigira gatanu ni izina Eric. Eric rifise inkomoko mu kidagi mw'ijambo Aina hamwe na Lick gisigura mu kirundi umunyacubahiro umwe rukumbi. Eric ni umuntu yamana imigambi, ariko akaba umuntu azwi kukudamanika amaboko vyoroshe, bazi gutsimbatara n'imbere y'imbogamizi mu buzima bwabo. Ivyo bigatuma kenshi batera imbere. Ni abantu bazi kuvumbura ikintu kimeze nk'umutego mu buzima bwabo no mu vyo baba bariko barakora. Ibintu bimeze nk'imbogamizi mu buzima bwabo bazi no kubikuraho, hama bakavyirinda. Ni ba bantu batazi kurekura vyoroshe, bama na ntaryo batekereje muri vyose na hose. Izina rigira kane ni izina Ariela. Ariela rifise inkomoko mu Bwongereza, rikaba risigura Lion de Dieu. Mu kirundi ni intare y'Imana. Ariela ni umuntu akara, ni umuntu kandi acisha make. Iyo ari umwana Ariela ni wa muntu akunda udusorti tw'ahantu harangwa ibintu vy'uturanga cyangwa se vy'uburanga. Ni umuntu adakunda ubunebwe haba na gato. Ni abakozi babigize umwuga mu buzima bwabo. Izina rigira gatanu ari naryo rya nyuma ni izina Trésor. Trésor ni risigura umunyabigega. Umunyabigega cyangwa se umubitsi. Trésor rero ni umuntu adatinya, ariko arangwa n'amarangamutima. Ni umuntu yoroshe. Trésor kandi ni umuntu aboneka ko akunda kwiyumvira, atekereje kandi yiyubaha. Akaba n'umuntu azi guharanira ico ashaka, eka naho vyomusaba inguvu zingana gute. Ni wa muntu atazi kureka ngo ibintu vyijanuko atagerageje. Murakoze kudukurikirana. Turabasavye muze muraja kuri YouTube channel ni Mwarimu Mbobe mushobore kuba mwoduteza imbere. Nshuti zanje, nkuko twavyumvise insiguro y'amazina, ariko ico mwamenya niki
nuko uko umuntu yitwara ko ariko kose bishobora kuva ku kuntu yarezwe n'uburyo yakuze mu buzima bwiwe. Ibyo byose ni bimwe bishobora gutuma umuntu ashobora kwitwara ugutandukanye nuko uwundi wabitirana izina bivanye naho bavukiye cyangwa se n'uburyo bakozemwo. Murakoze cyane gose, mukomeze kuduteza imbere kuri YouTube channel mukora sabone cyangwa se subscribe mu Congereza, like ariyo j'aime mu Gifaransa, hamwe na partage. Mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na mwarimu Mbobe, murakoze.